ikivunduguru c'ingurube canke ikivunduguru c'ingurube naco kirakura kigaca kivyara ibindi bivunduguru vy'ingurube bigakura navyo nyene ugaca ushora kw'isoko none ushoye kw'isoko ntucogore nk'agahebwe ariko ubona ILDEPHONSE directeur familial avec des enfants et une femme extraordinaire mon ami comédien international à la fois national mpafata indege y'amakuta vere Kenya ariko ILDEPHONSE birashoboka unye gutora igipupe ariko ILDEPHONSE ndafite ikibazo ndakubaza est-ce que umuntu ashikanye aba subscribers 100 yunguka iki muri YouTube twari gukora iganiro abantu benshi bakunze muri kumwe na Kidumu uradutwenza cyane abantu bararatwenga intara yose ngiyemo ngo marumva kano ndakaninere oya rero ubundagowe n'umwana umwe naciye ahantu mu Kamenge uyu mwana ni hatari ugomba umotore iyo umuntu ari ivyari akaziri ushobora gusanga ari uri kuri hotora birashoboka. Hello boys and girls, nizera komeze neza bakunda ndagura ko ari juste aka the remember from Marasa aka the black man nijisho ni black wakunda handabura ko behind the camera kawari Benaya umusaza ni warakora ko ico ko vyusura ngo ari umasana mushobore kuyaronka neza twavuye muri studio gira twazanira bishasha utwenza bayongeye imisi yo kubaho numwe mu bakomedi babikoze neza bakibikora bafise impano zidasanzwe best PMH nako bare PMH haba bakora ibintu bidasanzwe bamwita ILDEPHONSE COMEDIEN cyangwa ILDEPHONSE COMEDIEN ndagura musa ILDEPHONSE ni sawa bro nizera komeze fresh ebana ndasunikisha ibiti uko akunda nirumva ngo ntukirumwe ngo isigari na dream team ugumuzana ubu urabona nawe wabibona bro kuri bando tushe man ubu ni sawa ubu ndi directeur familial wakujije uyu nawe ngo yitwa gute bamwita Davina Davi urakomeye vuga none vuga urabona ni sawa ni sawa kwa kudahana ndabura ati safi sana je mbona comedy iriha mbona umenga yani ibintu bisa neza kuri oya bo urumva ni kwa kundi je nama mvuga sivyo iyo uba wavuye siyo ubwira ugeze kurumva twiviriye ruguru na yashashi yarambura vyibuka pantaro zibiri n'ishati zibiri n'ishashi yarambo ukijya gihe ishashi ya Chikinorisi yari zimbye ariko urumva ubu dufise amavari dufise naho tuyabika nubwo umva araho kukota ariko mu minsi iri imbere ngira ngo Imana izobikora iduhe na hacu haleluya byose no kwizera uvuga ati amen haleluya biraje kuvuga asanzwe ariko nimwe mu nkuru ziko zirasirikira ni bimwe mu bikorwa biriko biraboneka ni ILDEPHONSE COMEDIEN cyo ya YouTube yasho gushikana aba subscribers mu bijana tubwira ati konks sana thanks wiyumvise gute bo je byanteye izindi ntege kuko ntiwabura ukuntu wiyumva sivyo kuko nimbushi uronsa ababone ibihumbi 100 kandi ukora ari wewe wifasha uvuga ati kwifasha mu buryo mu nguvu kwandika kira kintu cyose muri make ububona yuko uri kurakora ibintu abantu bashima sivyo bituma rero uwumva ushaka kongera kandi kariro urumva ngiye kuzana power bank ILDEPHONSE ariko abafani bagukurikirana turabizi ko uronsa ama subscribers 100 uronka yagashimwe yambari silver yambari silver bon ikintu cyaraye kimbabaje gusa nawe kirabesha kuri ntuze kuri Google je naye mbajije team yanuze YouTube creator bijyana n'inzi ko ngiye gutora amayiro meshi amungu we kandi ariko rero nivyo byo wambariye ukuntu je nanzi ko bimeze ukuntu kambikwereke kugira ntujye ngo rurusaku ibintu we wari bwabibonye rero umva nahamagaye kuri urabona soma ngani Google support hello there uko nandikiye umuntu witwa Julian acambaza ati how may I help you ambajije nanjye ndamubwira ati I have reached the 100,000 k sawa hanyuma
Okay, 100,000 sawa 100k sawa subscribers what can I expect for nitegeki rero zambwiye ati congratulations on reaching the stage and incredible milestone on YouTube mugabo rero akorera twaraganiriye ndavuga ati kamubaza kanoti man yabaye birefu namumajije ati there is no money you offer when I reaching 100k sub wabonye nsomeye inyishu yanyishuye on the silver play baron awards wabonye only the silver only the silver play baron award nta kindi cyakinuze cyakinu muri cyo bazonzani umva rero ari kuntu rero nigeze no kumubaza namubaza mbya ngo nzoja kugitera ngo ugitora muri Kenya ariko ubona ILDEPHONSE directeur familial avec des enfants et une femme extraordinaire mon ami comédien international à la fois national mpafata indege y'amakuta vere Kenya ariko ILDEPHONSE birashoboka ungiye gutora igipupe ariko ILDEPHONSE ndafite ikibazo ndakubaza eske umuntu ashikanye aba subscribers 100 yunguka iki muri YouTube bo ikintu kimwe gusa yambwiye umutipe yambari ati ngo gusanga abantu bagukurikirana ngo bituma ngo video zawe muri playlist ngo zigwira cyane ariko ikintu kimwe acyambwira ati ngo naone zigwira ngo mugiye wabandanije kuri ritme ya creativity wahora uri ko kugira ngo ugwize ibihumbi 100 none gabra je basi yebe homboka agaca basambwira ati ni gihumbi cy'amayero yampereza rya ducerebre urumva yamera agaca yampereza tugacerebre icyo cyari kuba ari sawa ariko ivyo byindi byo kuvuga ngo bazogwira batagwiriye nawe utira umutego aha umunsi mukuru nawo tubugirira hatwebwe twamaturara ama video yiwawe umunsi mukuru no wabonye umunsi mukuru batabazanye musanze nta rubanza ashobora kuba bazanye igiseke kitagira ishishiro utishishiro tugizanira abantu mugizanire turukore biraje aba subscribers mu bijana ni zimwe mu ndoto natwa yani makeno tutagira na makomedi twamaturonka wewe waza ko ari ubuhe buhinga wakoresheje kugira ngo ushobore kuronka aba subscribers muri no mwanya tumaze tubona uri kurakora bo nukubanza gukorana na public nkurikira nkamenya abantu benshi ibintu bakunda na societe ibintu kenshi bibayemo n'impengamiro ya societe ubwo urumva urabiga kora nk'umupsikologe wa muhungu kora nawe utize psychology urumva ucuba psycholate yewe masumbisha sicoroshe biriko biraza ni rumwe no mu bakomeje na cyane novuga ko puro mu masike baronka ama views anateye n'ubwoba ama views miliyoni mu majana 3 mugiye tuzi ko natwebwe ama views twebwe batoya banyu ama views 10,000 yongera umuntu haronke ni fight iteye ubwoba ni ntambara iteye ubwoba ariko cingasura nkiva none nike kintu duhanura kwanza twebwe aba petit frère icyambere kuronka ama views umiliyoni iki harimo ubwa mbere kubanza kumenya ibintu ukora eske ibintu nkora bimeze gute bifisa kaye gaciro abantu bankurikira babiha kaye gaciro nawe uri kurabikora baguha kaye gaciro icyo ni kimwe hanyuma naho ndabicisha hakora gute buri YouTube abantu bakunda kuyivuga ko byinshi bitandukanye ariko YouTube ni gisata gisaba kwiga ukiga platform kwikora platform kwihagaze nimba uri mu actor cyane creating muri domaine ya comedy cyangwa domaine ya filme ukabanza ukamenya ati aha kuri iki gisata ni gisata vraiment ndovuga ati kitoroshe ni platform usanga ikurikirwa n'abantu batandukanye ariko bayita ngo niyo aba-boss mu Burundi uyu mwana ni hatari ugomba umotore iyo umuntu ari ivyari akaziri ushobora gusanga ari uri kuri hoto ashoboka urumva rero bo kimwe gusa icucu ukora ariyo kubanza kugira nka video ziwanje buryo ugiye kuraba Juste Gaël isuko kubesha video ziwanje ukuntu zikoze zitandukanye n'izindi video z'abandi bantu bakora nka mu Burundi uburyo kwanza zihagaze
ndashobora gukora video nkayihereza iciyumviro ku buryo nabajya abandi bariko barayiraba basigarana kwironderera inyigisho. Ico ni kimwe. Ndafise ukuntu nkora titre. Titre kombi na bose umukirisu n'umupagani. Ico rero nikindi kintu. Hanyuma uwo mukirisu n'umupagani barabatire bakaraba sivyo baravye mu wese aronka reso yiwe kandi cyiza nuko nshiramo reso itabahungabanya ahubwo ibubaka nico gituma ubona ama views atera yiyongera. Par exemple rero niwigeze kumbara ngo urumva ildephonse ngo arigiye ngukora ngo video ngo gashiramo ngo ibishegu ibiki oya nta bishegu ushira ngo jiwe nta video y'igishegu nkora oya titre gusirazi babura utabizi ugasanga umengo ni igishegu kigera. Twarigeze kubona amafilme wakina urazana ivyo mu episode ngovuga ko uri mu wa mbere batangwe kubikora mu Burundi urazana za Masumbi za Kanyana ariko ubundi turiko turabona amafilme cyane uduhereza ama episode nkuko aho rubigira mu misezo bari kibazo nyabakigaga ildephonse byavanye nuko akazi ko kurundi ruhande kiyongere wariho nk'abandi bantu usanga bambwira dufasha ama channel udufashe channel basanga amazi umwanya muri coordinateur basanga n'umwanya wo creatinga cyane si gose ngo kubyo nshobora gukora episode ikindi naco episode burya ziraruhisha kandi zisaba umutahe munini. Ndashaka kuvuga ati nkeneye episode kuzikora ugasanga sohoye episode zibiri mu ndwi ukoze episode zibiri mu ndwi hari gihe brother amafaranga kama na urumva ndabikora nditotomoya nicoro ariko nkagwana urugamba nkaziheza ariko pour le moment hageze mvuga ati reka nkore video imwe mu ndwi ni programme nihaye ariko apana episode kuko episode ishitangura kumbwira ati wakoze iki fo kuzana ikindi gikwega kijya gucyo ugatusanga bisavye amafaranga menshi nanje ndimo ndaja down nka directeur familiare uyu naingia mu rupangu wanakuya na cadence unajua mambo ya watoto inakuwa problem mtoto anakuya anaambia mama paparaje piga sasa urabe mu mufuko nta gisuguti tiyabia barara wazaye ari umunsi rero abarero nabo iterambere ryaraje ko twe twavutse twambara bambino bakambara pampers sivyo hari gihe uzukoza wumva ngo ngo yagize kaka ku gitanda yewe gayi ngo ne byagenze gute ubwo busamazi nibiki pampers zahise urabe ngaha umaze kuyasiga muri turunashe ugasanga vyamaze gukomera. Ildephonse urumwe mu bakomedie basanzwe bagira na stand up comedy twama twakubonye mu bitaramo bitandukanye mu mariage mu madote mu misi mikuru y'amashiramwe akomakomenga mu gihugu twama twabonye babatumiye ariko mu bantu benshi bakavuga ati mbe muri ujya mukina abantu benshi barakeneye kukubona uri kumwe dufate nka Kigingi ba Michael cyangwa abandi hoba habura iki kugira ngo nabo nyene turabashira muri ajya ama video yiwawe ico kivuro ubugifiseho da video kimwe gusa hari ibintu bimwe abantu bitiranya sinzi usubiramo ikibazo neza cyari vya bindi ubunyegeri bwinshi butimba Subiramo neza kuko wavuze stand up. Navuze stand up comedy hama chanza nti eske muri aya ma video aya nyene usanzwe ukira muri film aya ma dramatic comedy aba yanditse kubera iki tutarabona na cyane benshi barifuza kuvuga ati nkuko dusanzwe tubibona muri imbere ku ma stand up comedy umwe akava imbere uwundi mugahora mu kintu kimwe ubufisi cyiyumvira umunsi umwe cyo gukora aya ma dramatic comedy ajya kuri channel yawe cyangwa uwundi muri kumwe na Kigingi cyangwa abandi comedian bazwi ngaha mu gihugu. Ya ivyo nivyo vyiza ahubwo. Ivyo nivyo vyiza gusa kubera ko usanga tubaye mu buzima butandukanye. Uyu abafisi ibintu yirukamwo nanje nkabafisi ibyo nirukamwo ujya akabafisi ibyo yirukamwo. Hari gihe ugeruka avuga ati genda biyumviriye ndakeneye ko dukinana. Wagirura cyamukora ko akavuga ati brother ndimo ndiruka kumukata hanaka. Urumva nashobora guheba umukate ngo ajya kurondera cya gitumbura gito hariya. Birabigoye rero kubera tuba turi muri iyo domaine umwe wese aba yiruka ukuntu biba bisaba yuko swate baronse umwanya w'ivyo. D'accord. Ariko
nkinanye nabo navyo nakarusho. Kigingi azosubire yaravuze ko no mwaka azogira Kigingi Summer Comedy urumwe mu bayikinyemwo kandi urumwe mu bantu bashoboye gutwenza abantu cyane nibukana Kigingi Summer Comedy ya mbere warasubiyemwo n'ijwi y'umuhisi nyakwa Petero Nkurunziza uno mwaka tukwizere ko tuzosubira kuronka ya mahirwe yo gusubira kukubona kuri stage ko twaguheruka mu mwaka weze muri urumuri rw'amahoro Flambeau de la Paix. Ya d'accord, elle Flambeau de la Paix. Je iyo bankoze ko mba ndi gado kuko buriya impamvu kenshi bakunda kuvuga ngo kubera icyo babonetse hajya kubera kutaguma uboneka oya je kimwe gusa icyo nkubwiye cyo nanjye ndazembye ku ruhande rw'iwanje iyo bikunze ko duhuje tugahuza ku buryo satisfaction bankeneye y'ivyo buryo ndavyita batakibazo ariko iyo tudahurije kuri ico nta mpamvu uravyumva ko nanjye kirazira gushora ibitagugwa rero urumva muri ico gihe ca Kigingi Summer Comedy niya nkora ko tugahuza nkuko twahora duhuza mu bihe bya mbere nta kibazo cyo kutagenda kandi bazaba ari umuriro fire ubu ni bishasha fire atri fire stand up comedy y'uyu mwaka urabona ko nibitse gato ako nibitse ndi muri laboratoire bikoraza kuvuga sanzwe ko akora iganiro abantu benshi bakunze muri kumwe na Kidumu uradutwenza cyane abantu bararatwenga intara yose ngiyemwo ngo marumva kano ndakaninere oya rero ubu ndagowe n'umwana umwe naciye ahantu mu Kamenge hakuno nkunda gupita turabizi kuko ntabwo nkunda ibintu vya high class sivyo high class kuba umuntu ari hejuru cyane oya ndicisha bugufu ko bimeze mu bugufu kamubangamira kabisa mugufi nkamubangamira nkamutwika bugufi nkamutwika tu ariko nibwo buzima sivyo rero naciye ahantu cyane mu Kamenge sanga kana kari muri po nyine kambonye ukunza numva ndeka ninere narumiwe erega natinye no kukaraba mu mazi na wari maratura ingiga iri mu isengesho mu kanya gato ndabona asohoka imisi guma mbona agira ngo tuba dusera basozera ariko niyova ngaho tabatwengeje nimba ari ijwi usubiramo ryande nimbugirane akantu ko tutwenza kabisa telefone akantu ko batwenza sha ibintu bitwenza biba ari byinshi ari nawe uratwengeje yakundwenza ndaratwe kandi wowe twengeje umva niho akantu twabagiwe yabara ko muri ninde nkakanya nyene cyanga kandi kantu nyene ko kwiyumvira nyene ibana muzereka mbaze nicare neza kwa usaza bujya wicaye nabi ushobora gutwenza umuntu niko bimeze umva urone ko ndakubwira ibintu bijanye nakubajije ibintu bijanye n'ibintu byo gucreate kugira gute sivyo harakantu uyu nouveau president yavuze sha ndavuga ati ambaye kuri mba ndamukoze mu ntoki burya waruzi ko ata muntu mu gutunga ahera ku kintu kinini none wese nawe kubareye yuko navuye ruguru nishashe yaramba ariko uyu munsi wabona ndi directeur familial nikatugazwa abantu batatu nawe wa kane nasanze rero yamvugiye ibintu burya rero kandi urakazi inkoko ntuze inkoko ivyara inka urakazi urakazi wigagumita ita nta ikanda bigusubirire ubavuye ati rero naba nabivuze ko inkoko ishobora kuvyara inka ubwo nabyo mwemera inkoko irashobora kuvyara inka kandi ikavyara inka neza none gayebwe tuvugisha ukuri none ugiye ukagura inkoko bw'isoko uguze inkoko bw'isoko wayigura igaca itamagi none itayamagi ntiberura ubushwi iraberura ubushwi none iberura ubushwi bisa bigenda gute iberuye ubushwi bwa bushwi burakura ugaca ushora ushoye ucugenda amafaranga wakuyemo ucuyakoresha ubundi mugambi ugacugura ikibondogoro cy'ingurube uguze ikibondogoro cy'ingurube cyangwa ikibondogoro cy'ingurube nacyo kirakura kigaca kibyara ibindi bibondogoro by'ingurube bigakura nabyo nyine ugaca ushora ku isoko
none ushaye ku isoko ntucugura inka gahebwe ucugura inka birashoboka abarundi rero ntibazoshoboye kuvuga ngo ntibikunda kumva mu bukene urava mu bukene birakunda tanga uruhere ku bintu bito bito niwahera ku bintu bito bito uzoca ushika ku bintu none gabasha hari ubifukana ntawe ubifukana urumva ko ari kwakunda ko kundi ahandi rero uhera kuri bito bito mpaka ukaduga gushika hejuru rero juste gaire we nawe hera kuri ivyo bito bito nyakwa umukuru w'igihugu arabyivugiye yabivuze creativity niyo hera kuri ivyo bito bito ugenda uduga ko mikoro yabonetse mikoro yabonetse n'ibindi bizoza tumenye ubundi munsi hazogeraho nawe urumva ni bito bito hazogere handi hantu ndakwisangira muri studio apana kusanga iwacu asante sana byo gukuzana kuri mageragere ukuntu ibintu bize bifise impoemo birespira ildephonse ndagushimira nzere ko n'ikindi gihe twabahamagara byo twitaho brother kandi karibu wala asante sana urabona yuko saa sita oyaje ni saa ndumva n'inyama ziratanguye gusha zira nyama yego ariko wa man inyama buriya rimwe wewe wavumereza ikijuru naresome ni muri Europe asante sana nizere ko n'ikindi gihe twaba urakoze cyane ikindi gihe urazi ko jewe mbonetse ntabonetse nta kundi ubundi munsi ngira ngo tuzongera dutera izindi blague asante sana nje kubashimira kuko ndazi mu mwanya muke mufise mwe muratwigorera muraduhakanye asante sana biyando kamera ari bena yanda babwira ati mukaba bampezagirire abandi ndiribiza byose byo ku mufuko no ku mubiri kuri micro juste égal to remember from our side bye bye ciao hasta la vista ula kubita mu hushula none